je nabigize nk'umugenzi ngaho uwo afashe ko ndabata ariko iki kintu cyo kurya umuntu mu gihe wumvise ko none ko kugirira nabi ikico muziki wowe urumvise ko hari abantu batanze amafaranga yego batanze amafaranga nturigera udoma kuri uto ku artiste numwe kubera iki gutamuvuga kandi uzi ko kugirira nabi umwansi agomba kuvuga parce que umwansi muha umwanya yego ni benshi cyane uruba wora bavuga uravuga gusa hanyuma wenye nakita urakavuga burya wa muntu yarabimenye amaze kwakira umutipe aza kwitiranya n'abazungu hano muri South Africa ameze neza minota dusigaranye turabikora kandi biza kugenda neza kimwe turinga kugira ngo dukomeze kugira gute kunezereza ndetse no gutanga amakuru ameze neza ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi Lizo Manizo yes umeze neza ego ndabaramukije bose bakunda iradio yacu PJ Classic FM nkaba ndababwiye ko ndanezerewe kuba turi kumwe no munsi tuvugana nyine twiyagira utwereke muziki byo byiza cyane byo byiza cyane rya mbere winjiye hano kabisa rubwo bwa mbere ninjiye ariko baradukurikiye bonye ibintu ni danje ibintu ni hatari babiheruka ibintu bashi ibintu naberuka muri Tanzania aho hari byumvikana ko radio nyene byose birashoboka abarundi natwe twashoboye kandi bimeze neza ndi kumwe na Claude Saga Claude yabona muzee wakazi hapo Claude Saga namuona numugenzi twanga tuyaga cyane nkaba nezerewe byumvikana kuri urisanze urumva ndi hagati y'abagenzi banje babiri cyane dire kuyenyene meze bien kabisa ikiganiro ni Classic Vibes cyatuje muri Viber ibintu bigende neza nyuma yo gukira hanze EP wise kubura biragaragara ko uticaye kabisa ndakora waranasohoye kava zindi mu nyuma ya nyinshi cyane tugomba kumenya iyi EP wise kubura waratubwiye ati yamara ama clip video muyitege vuba biri mu byatumye tuguhamagara kugira ngo abaguma biteze abaguma barindiranye igishika cyinshi omwe n'indirimbo imwe clip video y'indirimbo imwe bumva ati bigeze he bimeze guti vyakubura bwana Lolilo kubura ni EP yaje ibaniwe cyane n'aba producteur batandukanye hamwe n'abacuranzi biwacu gasanga batanze amahera kubera indirimbo zigende kure mugabo ndazi ko batanze amafaranga aba journaliste aba producteur oya aba musicien bagenzi bagatanga kubera uravye kubura hariho amajambo menshi ngiye nsigura mvuga ibintu nyene twebwe abacuranzi twishirako kugira twonone umuziki wiwacu burya turabikora nitumenye ko turiko turonona rero hageze ko tubikura mu nzira hanyuma tugakorana je nabigize nk'umugenzi ngaho uwo afashe ko ndabata ariko iki kintu cyo kurya umuntu mu gihe wumvise ko none ko kugirira nabi ikico muziki wowe urumvise ko hari abantu batanze amafaranga yego batanze amafaranga nturigera udoma kuri uto ku artiste numwe kubera iki gutamuvuga kandi uzi ko kugirira nabi umwansi agomba kuvuga parce que umwansi muha umwanya gusa imana itanga umwanya we muha umwanya ukora ibikorwa byawe umunsi uri izina wenyene azokwitahura ko n'umwansi wawe kandi azokwitahura ko yakoze ikibi voilà we kora ivyi wawe kora akazi umureke ukora ibikorwa ushira ibikorwa imbere usenga imana kuko nyakwigendera papa wacu yagiye abivuga dukore dusenga dukora rero dushira ibikorwa imbere tureke ibintu vy'amajambo vyo gutukana cyangwa vyo kubwira umuntu nabi ejo ni heza ariko murashobora kuvuga ati ruri kuki akingira ikibaba ariko baramugirira nabi muntu mbere kugira ngo abantu bikosore cyangwa n'ababonye bagira ati bari abantu bafukamye umuziki abafukamye umuziki hari amaze kwikeka yego ni benshi cyane uruba wora bavuga uravuga gusa hanyuma wenye nakita urakavuga burya wa muntu yarabimenye tukirako nyene birafitaniye isano no kudakora clip video y'indirimbo nimwe muri kubura ndafise abagenzi banje nguko nama ndabivuga abantu babona Lolilo nyuma ya Lolilo hariho abantu benshi cyane bafasha Lolilo hariho abantu benshi cyane bahanura Lolilo rero bajya bahanura Lolilo
bahanuye Lolilo we inumire izo ndirimbo zireke kwanza nurekura ama video turafise urabizi Okay. mugabo nituyarekure kuri ibindi kwanza ibikoko Claude Murenga arafise akabazo. ya Lolilo nukuvuga ikintu uje uvuga uvuze ati hariho abazibiye ibikorwa vyanje ariko ni Lolilo muri kahise Sinukuzibira gusa batanze inoti. ya muri kahise ka hafi nyene ni Lolilo vyagaragayeho yahuye n'ikibazo kandi ico kibazo cyagaragara ko nyene coba cyari nk'ubugambanyi ubu naho bije muri music Lolilo avuga ati ndacyaceceka ndacyanuma kubavuga wibaza ko mwizo nzira zibiri kuza kwawe mu bikorwa n'ubuzima bugenda nabi kandi ubona bakugambanira ko bizoherera he burya umuntu si imana ya kandi imana itanga ku mwanya wayo ibyo si imana ikora ibikora ku bushake bwayo urumva we jewe ico novuga ko vyose ndaberetse imana je ndakora ibikorwa vyanje mugabo bamenye ko nibo bariko baritakariza umwanya kubera je naje kwisi kubera nkore imana yampangiye menye ivyo nshaka gusiga ngaha kubera twese tuzosubira aho tuvuye parce que imana dushize ngaha kandi izo duhamagara kandi dusubire rero ibikorwa vyanje je mbandanya ndabikora kijya kintu imana yanzaniye ngaha kwisi barandagikora kubera sibo bokizibira oya ntibashobora kukizibira jewe ndakora yuguruye ntawuga kandi yugaye ntawugurura naho nyene cabandaniriza uvuze ati amasanamu ari hariko ntiharagera akwasohoka bivuye ku buhanuzi bwiza kandi wizigiye ariko ni coming soon y'indirimbo yawe yagaragaye kandi ntihenze woba waremeje ko iyo ndirimbo izozana na masanamu ariko ukaba wumva ko EP washize ahabona iyo yata amasanamu kuki ushimye indirimbo itari mu EP kwizifisa amasanamu ariko EP yawe ikibitse nibijyana kubwiye ufise abahanuzi sijewe mvuga duvugana ko urafise team ikurikirana ibikorwa byabo voilà iyo team harimo abajournaliste hakabamwo aba producteur hakabamwo abafana hakabamwo aba manager banje nabo bakuguriye imodoka voilà benshi cyane bagenda bavuga Lolilo kora guke ahanye vyanse we bireka uko nyene we bandanya wikorera hanyuma ibiza kuza imana irabibona we kora ikinyi na nico gituma ngiye kurekura iyo ndirimbo yitwa gute yitwa Burundi bwejo imbere yo kurekura Burundi bwejo hari indirimbo mazi imisi mfise y'umugenzi nakoreye mariage ya mariage nakoreye yitwa Barote zoyirekura kwanza video yayo hanyuma hazokurikira Burundi bwejo nguko twabivuze Burundi bwejo namaze kwipostinga namanda postinga buri munsi Burundi bwejo niyo ndirimbo ngiye kurekura twarabonye ugaragara mu bataxi vero twarabonye ugaragara mu bataximen twarabonye ugaragara mu bantu badandaza na cyane cyane b'abafasoni bamwe bize bato bandazuye mugabo badandaza vyamwa amatomati ibintu nk'ivyo twarakubonye mu bibanza bitandukanye uri kumwe n'abanyeshuri uri kumwe n'abantu bashona ibirato anoma image yakijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi arafitanye isano na clip video y'indirimbo wise Burundi bwejo ayo ma image sukuvuga ni mu bwabundi nyene mu bwabumwe bwo kwerekana ko twese turi bamwe kandi twese turabarundi dukunda igihugu cyacu dukunde akazi no kwiriga hariho abantu avyuka mu gitondo yibaza uno musi ndamutuka gute Lolilo canke Edison ndamuvuga nabi gute kuri nani kuri post yiwe akavyuka gutuka akavyuka rondera ivya audio gukora akarondera ubuzima bwiwe afasha ubuzima bwiwe we ikaye kuri yicaye gusa kuri Facebook Instagram atukana gusa rero abo bantu kubakebura tubabwire ko icambere nakazi yabushona ibirato yabura umurimyi yaba umutaxi vero yaba umutaxi motar yaba utwara bisi urumva ivyo vyose turiko turakora umenye ko ivyo vyose ukora ni akazi kubera ubeho n'umuryango wawe ubeho neza rero dutegerezwa kwitwara bukebuke uko imana yaturemye nk'indoki z'ikiganza rero hariyo indoki ndende n'izindi ngufi rero ubuzima bugenda busumbana rero ubuzima ico akajya akazi kose umuntu akora ukwiye kukubahiriza byumvikana ko hagiye kubanza gusoka clip video
y'indirimbo wakoze ya mariage yavuze ni Balotero kabisa. Okay, hacakurikira Burundi bwejo komsa kurundi rutonde rwa EP ya Kubura uzotubwira uko bizogenda. Yego indirimbo za Kubura zirahari, video zirahari. Uzaba muzibona ni kibazo cy'umwanya gusa. Ni cy'umwanya gusa. Kandi ndashimiye cyane abahanuzi banje mu bintu bariko barampanura vraiment bashira ku murongo kandi barakoze cyane. Dutandukaniriza abahanuzi bubu n'abakera kuri Loriro. Abahanuzi bakera batandukanye Loriro n'abahanuzi yari afise kera. Wakora uko uvyumva. Nakora uko ndavyumva. Ariko ubunye fise abafans bishize ko umutima bavuga jewe ntegezwa kumufasha Loriro. Abahanuzi batandukanye, abajournaliste, abaki bose bari ngahajya kubera abakunzi ba Loriro no. Ikibazo cha nyuma imbere yuko twakira abakunzi ba PJ Classic FM. Loriro hamaze imisi haba ama festival, hamaze imisi haba ibiteramo bitandukanye birimwo amakira hamwe nofata kwa komakomeye. Cyaragarutse n'ubuherutse kino kibazo Lizo nta rutonde na rumwe turigira turumubonako. Habaye n'imyidogo y'abafana bati kubera iki atigera aba brand ambassador wa Brarudi, kubera iki ategeza agaragara ku rutonde rurerure rw'abartiste bagaragaye muri Taya Festival. Iki kibazo kumufana kumukunzi w'umuziki w'u Burundi wo mwishura gute? Novuga ikintu cyose gifise umwanya wacu. Hana bakize ko ati mbe bapfi kandi Imana nitanga ubuzima, Imana nitanga umugisha, Imana ni ikora byose. Parce que Imana je ndayemera cyane. Kandi ibintu biriko biranshikira aho ndiko ndaca vraiment ndashima Imana cyane. Mbonye vyuse mfise impemu atamahera natanze ngafungura atakintu nahaye Imana. Ari abantu bafise amahera bafise ubuzima mugabo batafise impemu no musi baryamye arima mu mara. Hari abantu bataronga n'ukuntu batora ivyo kujya bashire mu kanwa kandi bafise amahera ama miliyoni n'amamiliyoni. Ucubisanisha gute na kino kibazo cy'abafana? Na nico gituma navuze ico kibazo cy'abafana je ndababwiye gusa nibihanganye. Ibintu vyose ni Imana ibipanga. Abo bashizwe ko uno musi babafashe babasupporting parce que nabo nabacuraranze nkanje. Imana iriko abafasha ni umwanya wabo. Peut-être nanje umwanya wanje nurashika. Birashika bakagutumbera mu gapfa kabeyi canke nibarigira bagutumbera kugira ngo twumva ari abaza abo tuvugana ego bakantumbera tukavugana tukafibeyi. Rero hambavu yaho turabona nyene kuteri kuragaragara mu ma festival atandukanye ariko nirori ubona ko hagati mu gihugu iyo bahafise ubwizigirwa ico kintu cyo wogisigura gute? No gisegura ibikogwa burya ibikogwa birivugira. Wewe kora ibikogwa vyawe abafanzi bawe ubemeze ubereke ko hari bijya bashaka ubahereze. Je n'umuntu vraiment umuziki kuri jewe n'ubuzima bwanje ni vyose. Rero mbonye umuntu asupportinga navuze hasigaye umuntu umwe gusa warakwiye umwe gusa akaba umufanzi wa vrai wa Loriro je warakwiye. Inyuma y'intara ya Muyinga Loriro yo bafise urundi rugendo hagati mu gihugu vuba bwango. Kipe yakiriwe neza Muyinga. Muyinga abanyakiri neza cyane. Byari n'uburinzi bukaze. Kandi no muri concert bari benshi cyane babonye n'amasana. Bari benshi vraiment. Ico novuga ko ni benshi twamaze kuvugana. Ari abo twavuganye w'Igitega, Canguzo na kandi. Byo byose nibiteramo wimirije gukora. Mugabo abo bose amahera twafuye amahera kubo bibaza ko amahera yo mu Burundi amahera yo mu Burundi urayaza ukuntu ameze maze kuyakoramwo amahera yitwa amahera. Lizo mu minota 12 dusigaranye reka twakira abafana kabisa tazi mwari mukumburanye. Claude Saga bibutsa ka nimero ka telefone. Nimero ni 67 ibihumbi 310 67 300 000. Turi kumwe na Lolilo, Lizo, Manizo, Simba, Ntare, Mucitswa jiwe, Ntare Rugamba Tambara Burundi. Bivanye n'aho gaba yakoze vyiza umuhizi na ryose ushatse. Abisika turi ngaka ubwanyo. Lizo nibaza kuri ready kwakirana cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Reka twakira umwanya wa mbere ku murongo wa telefone. Allo? Allo? Umeze neza? Allo? Oui, umeze neza?
Yes, hello, umeze neza? Hello. We turakumva sinzi ko nawe utwumva. Ka telefone we gashaka kwa gafite ikibazo 67 ibihumbi amajana 310. 67 310 000 nko ngo telefone. Yes, hello. Hello. Umeze neza? Hello. Oui, turakumva neza cyane. Umeze neza? Karibu tena baba. Stare ndanezerewe cyane vraiment. Umeze neza? Yego ndashima ibintu bimeze cool kabisa. Nashise mu radio yacu. Tugemeze nk'iya Tanzania. Kabisa. Zimwe zo muri Tanzania, zimwe zo muri Wasafi. Mu Burundi nta nimwe kegeye. Nta nimwe vraiment. Hari zishaka gusa nayo. Mugabo yaduhaye ikibanza cya mbere. Cya mbere vraiment. PJ Classic FM. Yo. Tuguhe kaze mugabo watwivye iminota 30 vraiment. Nukuri ko Imana circulation yari imeze nabi ndabasavye mubabarira ababosi. Mubabarire vraiment ababosi banje naje niruka. Ego. Urazi ko circulation itameze neza. Hanyuma n'amabarabara azi ko atameze neza n'ijya modoka yawe ugenda buhoro kugira ngo niyonone byuma. Kabisa bosi wanje. Uranyibuka jewe? Ndakwibuka bosi. Ni Abasi agenda n'ikibazo cyo kutabona ungaha mu kinama nyene. Ni sawa Abasi. Tunaongeaga sana mimi fana wako. Much respect kabisa. Yego nagoma ndawukeze ukuntu wavuze neza ati Imana irababona. Kabisa. Mungu mtu si asmani wala asani. Kabisa. Barapanga Imana igapangura. Kandi umwansi numuhunga umukuma hafi. Ari umunsi wenyine azokwicuza avuge ati jewe roriro cyo namushaka ko barambeshe kabisa ukibona napfukamye imbere yawe gusaba imbabazi ego kandi ukomeze kwihangana isi niko bimeze hanyuma ari umuhungu wawe yitwa Junior ari ageze he ari muri Chelsea Junior cyangwa biri gute Junior ni Lolilo Junior ari muri Angleterre ari muri Chelsea ya Junior Imana imutigame kweli. Amen amen. Mberoro. Yo. Jeno kubona gute kugira tubonane basi ndakuramutse kuko ndaguheruka nkibona ndaguheruka kera. We unyandikire gusa nuzi ko toma tuvugana tuzobona. Urumva rero kugira binyorohere. Twovugana na Edizo hanyuma tukabonana. Ego kabisa. Nkana gusengera. Amen amen. Gusengera Imana kagushira amaboko y'Imana kaguma ikutigama. Amen amen. Hari abantu biyumvira ngo ubonanye n'umuntu ngo nimaka gucorera amahera ya. Ndashaka kugusengera. Kabisa ico nico gikuru. Hanyuma Edizo araza kukubwira ukuntu bimeze hanyuma turamuvugana araza kumenyesha. Okay murakoze cyane. Ukomeze gukora neza. Imana ibazigame n'abakatira bamenyesha amakuru bakuzanye. Urakoze cyane Abasi ubana nyugira ibige byiza. Atakira n'abandi urakoze cyane 67 300 000 67 300 000 iyi ni PJ Classic FM unanye ku murongo wa telefone. Yes hello. Hello. Umeze neza? Hello. Umeze neza? Hello. Yes turakumva neza cyane papa. Hello. Yes turakumva. Hello. Yes turakumva papa. Hello. Aga telefone kiwe kameze nabi 67 ibihumbi amajana 310 67 310 000 iyi ni insamirizi PJ Classic FM abifuza na cyane ugana na Lolilo akanya na kanyu aringa kandi aringa ku bwanyu ni nako bisanzwe bimeze nabona Iyo ni myanya ku murongo wa telefone tumwakire. Yes hello. Ariko baratwumviriza ari benshi ariko no du telefone turiko turabakora. Iyo ni ku murongo wa telefone. Yes hello. Allo Lolilo. Allo ni sawa. Ni sawa. Urakomeye? Ndagukunda cyane. Sawa. Na urankunda? Ndagukunda cyane. Wow. Nitwa Gadi Nitunga. Yo, ndagukunda sheri. Urakoze. Okay. Umwana kubwira ati ndagukunda cyane kandi azi no kuganiriza abana uko baje ni kubakiye. Ibintu bigaheza bikabandanya bigendane. Irakabia ni hatari. Yes yitwa Lolilo mchisi wa jiwe
aka kantu urakunda kugaruka kishi mu ndirimbo hajya gasigura iki mzizi wa jiwe bisigura umuzi wibuye kuronga si facile kabisa abariko barandondera kubera bankorera ibi ni benshi cyane ngabo sishobora kubaha umwana na cyane allo yes allo umeze neza yes allo niyo kubisiswada turakumva papa umutipa afite ukuntu azana muri speed hamariyo speed abajemwo hari gihe bitatworohera yungira birakunda yes allo umeze neza Mzizi wa jiwe yo ni sawa nawe kazima yaguhamagaye birakwiye nizindira imbirarenze yes allo umeze neza urakomeye ndakumva bosi wanje ndagukunda cyane rwose mbwira sha mwene wacu bimeze gute yo urakoze cyane mwene wacu yo merci beaucoup bosi wanje amen Imana ishimwe kabisa urakoze cyane wananyugira ibihe byiza nawe ok merci beaucoup eti loliyo intambwe idasubirizwa ibintu bimeze neza nadako bari bagukumbuye bro yes hello yo nkunda ukuntu abafana baza aho ari baryohewe bameze neza na cyane yes hello allo ni sawa yes hello umeze neza iyo ninjiye oh la urayumva urumva akantu kaka eko kaca kaza fresh ariko reka twumve uyu nawe yes hello umeze neza yego ni sawa ramukanya na Lolilo amahoro yo ni sawa bosi wanje muraho yego ndashima bosi irambire batama turabemera cyane go komera sawa ni bimeze gute amahoro wumva gute uturirimbo twa ipi yashizoma nibwo kwera twika hanyuma Burundi bwejo wirindiriye gute turayirindiriye cyane gose ngo tunyarukire areke kudeha mwikoni yego iraje vrema vuba cyane sawa asante sana ugira umugoroba mwiza okay namwe okay iyi ni UPJ Classic FM bakunzi baruriro n'imvura ni benshi cyane babosi wawe undi amaze guheza mu kirenge yes hello allo oui umeze neza umeze neza yo lala aga telefone ntikinjiye neza arabakaza gaca kinjira kandi urayamaze kwibona ati burya aka karinjiye bataka niko yes hello Simba yo bite nawe mutiki wa jiwe chambara Burundi oyo mutama wawe bwira mutama ni wa mwalo wi bosi waje wa mwalo nakwibuka munyeka bya kuri gisi tukibana ngaho nyere kwa Orijeki yo ewana ubawe kabisa wirambire mwene wacu bosi waje yo songi nshatse rero tusigira kirikare Burundi bwejo iri mu nzira ni ambasaderi ku radio ewana ndakirane igisika kose yo oya warabuze mutama kora igiteramo bashi ibiteramo birahari ni byinshi ndiko ndakorera mu ntara zitandukanye kumandanda za matike kumeza batisiba yisabira akazi bana ukana nakomeye kakateti kawe ndakunda gose kirambire kakute kameze neza na yankumi yawe dema nabonye umengo murasa gose wa mwaro turakane n'inkumi twigire muri kubura umuhinga mu mwiza umugoroba mwiza
komera madame. Urakoze cyane. Jama ashaka Loila. Ngo yakubwiye ngo ashaka kudandaza amatika. Tari sana Lizo. Yo. Nganya wagene kino kiganiro radusitse. Basha ndaryohewe cyane kubona ndi muri PJ Classic FM. Abafana ni imvura. N'ucuro ya mbere kandi ndaryohewe gusumba kabisa nakiriwe neza. Ndaryohewe meze neza abafana bararyohewe. Vraiment mwirambire Imana ibandanye. Ikiganiro ni cyanyu ni cyacu aha ni muhira nejo ufise bishatse kwambia lolilo karibu sana ibana fika mapema ongera wafanzi tafika mapema samo yava ndakuzi wewe no munsi nyena ibyo siguriye navyemeye kubera sanzwe ndakuzi jewe ni saa imwe ntora saa imwe kubera ababosi wanje ndabashikira akirikari mvugane n'ababosi wanje bose nakuyemo n'umwe na cyane lolilo narifise akabazo umwanya wadusize bivanye n'ikitagikurikira ibyo bintu uracyabifise mu minwe Simba Gang ndayifise mu minwe mugabo JC twarahagaritse murakoze cyane JC mwarahagaritse Claude Saga ndagushimire cyane my brother twakoranye neza cyane bindigera amavuta Lizo Manizo ndashimye nuko twimere murakoze cyane asante sana nuko reka nongere shimire cyane abariko baradukurikira ni 97 n'ibice 3 mugumane natwe dukora amasaha 28 mu kanya akari nyuma karahira tuva mu bwiza tujya mu bundi niko twabaye